Sangwa kaze nshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe muriko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turi niteka n'umunezero ntangere wo gusubira kubakengurukira no kubaha kaze mu makuru n'ibiganiro vyacu vya minsi yose mwumviriza biciye ku buhinga ngurukana bumenyi bwa YouTube. Iyi ni Burundi News TV ikaba ariyo mbonesha kuri yo nyene rudende muronka ko amakuru mutabasha kuronka handi aho umurwi w'abamenyesha amakuru bacu baherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka n'irya nino mu makomine atandukanye y'igihugu cacu c'u Burundi badutohoreza amakuru bakayatosora neza hama bakayaturungikirana twebwe nyene tukayabashitsa ko ameze neza cane. Eka ndabakengurukire cane mwe mwese mwahejeje gufyonda sabone kuba atarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'ivideo muraba handitse ijambo sabone mufyondeko muraca mubona hari akazogira naho nyene mufyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira mwaka kanya na yuko ibiriko biba mu gisagara ca Bujumbura bidasiguritse ni mu nyuma z'uko hiriwe hakwiregira amakuru irya nino ku mbuga hwanira ajanye n'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi vyavugwaga ko wapanzwe na bamwe mu bajenerali bakomakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bikabuko mu nyuma z'uko kandi kuri ubu ngubu amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira turungikiwe na bamwe mu basirikare bakorera mu ikambi ijejwe gucungerera umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bari basanzwe bakorera ku iradiyo n'imbonesha kure nkuru vy'igihugu. Kuri ubu ngo barahejeje kwakira itegeko rivuye muri Etat Major ribasubiriza ngo abasirikare bashika ku 200 bafise ibirwanisho nibo bahejeje kuzanwa n'imiduga. Nguko vyifashe ku iradiyo n'imbonesha kure nkuru y'igihugu ni nako vyifashe ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Ese koko kudeta yo bigiye gutangazwa nkuko vyamwe bivugwa n'abatari bakeyi General Prime Niyongabo yo bagiye gukora amateka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi canke se leta ya nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yumvise ko ibintu bitifashe neza igacindura ibintu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ayo makuru yose yadushikiye turaza kuyabashitsa ko mwidonido bikabuko kandi mu nyuma z'uko leta ya Gitega yo ibandanya kumaramara ibinyoma ukudahuriza ku bivugwa ibishushane no kurazirana vyose birinjiramwo hemerwe nde canke hemerwe iki muri leta ya Gitega. Ibintu birakomeye cane kuri ubu igitoro kiriko kirarikoroza mu bategetsi bakomakomeye. Hari amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira nayo tuza kugushitsa ko mwidonido ry'amakuru yacu bikabuko mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira ku Mutama akaba n'umushinga amateka agatorwasa arahejeje kwakira ikete riteye ubwoba. Iryo kete riramusaba iki gushika ubu amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira turungikiwe n'umutambukanyi wiwe na yuko mu rugo kwa gatorwasa kuri ubu ngo bitifashe neza harashobora no kuza kumvikana inkoho na cane cane ko abamucungerera umutekano banse ko ngo abasirikare binjira mu rugo na cane cane ko ngo biboneka ko hoba hari umugambi ukomeye cane wo kumugandagura. Mw'ibiganiro vyacu kandi turaza kubashitsa ko amajwi y'umutegetsi akomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi uribaza harimwo iki nayo uraza kuyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu. Wewe ico usabwa manuka munsi y'iyi video uraba handitse ijambo sabone ufyondeko uracubona hari akazogira naho nyene ufyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi eka tudatevye amakuru yacu tuyatangurire kuyakomeye cane ahejeje kudushikira. Eka tudatevye amakuru yacu tuyatangurire kuyakomeye cane ahejeje kudushikira mu gisagara ca Bujumbura ngo ubukene bw'ibitoro bwo babugiye gutandukanya imiryango. Ni mu nyuma z'uko ibura ry'ibitoro muri ico gisagara ririko riragira ingaruka mbi ku miryango, aho abakenyezi bagiranye ikiganiro n'umumenyesha makuru wacu bavuga ko bariko barahagirira ingorane gusumba ukutumvikana ku miryango kwatanguye
zongeye kwibonekeza mu miryango kubera izo ngorane. Bamwe mu bagabo bariko bagiriza abakenyezi babo gusesagura, na cane cane ko abakenyezi bo ku mugwa mukuru w'ubutunzi wa Bujumbura bari bamenyereye kwiyunguruza bakoresheje amabisi. Kuri ubu abatambukanyi babo barabasaba kugenda n'amaguru nk'uko vyategetswe na leta. N'ugize atega ibisi canke afata imoto arasabwa amafaranga y'umurengera. Ni ibintu bikomeye cane biriko biba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi biterwa n'ikena ry'igitoro, bikaba uko mu nyuma z'uko ingorane z'ibitoro, ibinyoma, kudahuriza ku bivugwa, ibishushane n'ukurazirana vyose birinjiramo. Hemerwe nde? Hemerwe iki? Vyose birinjiramo. Hemerwe nde canke hemerwe iki? Haraheze amezi 43 Burundi buri mu ngorane zifatiye ku bitoro. Muri aya mezi uravye neza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi haraheze amezi 43 Burundi buri mu ngorane zifatiye ku bitoro. Muri aya mezi aheze izo ngorane zariyongereye gusumba, bituma abarundi baba mu ntara zo mu bihe, bituma abarundi baba mu ntara zo kumbibe mu gisagara, bituma abarundi baba mu ntara zo kumbibe no mu gisagara c'ubudandaji ca Bujumbura baja kubigura muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo canke muri Tanzania, badashobora kuja mu Rwanda kuko imbibe zugaye bivanye no gutosekara k'umubano w'ibihugu vyombi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi, umushikiranganji wa mbere, umushikiranganji w'ikigega ca leta n'uw'amasoko ntanganguvu n'uwurongoye inama nshingamateka bafise insiguro zitandukanye kuri ubwo bukene bw'igitoro, mbere zihushanye. Mu majambo y'izo ndongozi baravuguruzanya, abandi bagahitamwo kubesha canke kurazirana gusa. Ivyo bikaba biriko biba mu nyuma z'uko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahagurukiye gusaba umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho atakirinze gusabwa, na cane cane ko ngo ibibazo bihanze igihugu biterwa n'uburongozi bwiwe bubi. Igiteye ubwoba nuko hari na bamwe mu bamwegereye mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD bamusaba gutanga imihoho. Ikiriwe kiravugwa k'uyu munsi ni amakuru akomeye cane ajanye nuko General Prime Niyongabo yoba yasubiye kugaruka muri wa mugambi wiwe waruhejeje igihe kitari gitoyi utavugwa wo gutembagaza ubutegetsi. Hari amakuru akomeye cane yahejeje kudushikira kuri ubu ngubu mu gisagara ca Bujumbura ibintu vyahindutse. Umwe mu basirikare bo mw'ikampu icungerera umukuru w'igihugu yahora akorera kw'iradiyo n'imbonesha kure nkuru vy'igihugu atashimye ko amazina yiwe atangazwa ku mvo z'umutekano wiwe, arahejeje kuturungikira amakuru muri aka kanya atubwira ko mw'aka kanya bakiriye umurwi w'abasirikare bashika ku 200 bafise ibirwanisho, bafise ibirwanisho n'ikete ribasaba kwemera bagasubirizwa. Ngo iryo kete rivuye muri eta majoro, bikaba uko mu nyuma z'uko andi makuru asa nayo ava ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye ca Bujumbura hejeje kudushikira. Abamenyesha amakuru bacu batanguye kuvugana na bamwe mu bategetsi eka n'abakomakomeye mu gisirikare c'u Burundi kugira tumenye niba atari wa mugambi ukomeye cane wo gutembagaza ubutegetsi wiri ukwiragira irya nino ku mbuga hwaniro. Ngira twarababwiye vyose bijanye nuko General Prime Niyongabo yoba yikitse mu kiza kugira aca hindura abo basirikare, kugira aca asubiriza abo basirikare mu nyuma, bice bimworohera gutangaza kumbonesha kure nkuru y'igihugu no gufata ikibuga c'indege hama atangaza ubutegetsi bushasha nk'uko vyagenda mu bihugu nka Mali. Abamenyesha amakuru bacu mu makuru bahejeje gutohoza na yuko abamenyesha amakuru bacu gushika ubu baracarondera amakuru, ntibaratora umuco kuri ivyo ngivyo biriko bivugwa n'abasirikare bakorera kw'ivyo bigo.
hari na bamwe bamwe mu bihwezi vya politiki y'igihugu cacu c'u Burundi baganiriye n'umumenyeshamakuru wacu tugiheza kumva ivy'ayo makuru batubwira ko bishoboka ko leta ya nyenicubahiro General Major Everest Ndayishimiye yahejeje gucikamwo ibice bityo ko bashobora kuba bumvise ko hari umugambi wo gutembagaza ubutegetsi akaba ari bo ubwabo baca bafata ingingo yabo nyene yo gusubiriza abo basirikare na cane cane ko ivyo ngo bimaze iminsi biragirwa irya nino mu bice bitandukanye eka nubwo ngo atawo kwemeza ko atari uwo mugambi nyene wa General Prime Niyongabo gusa hari amakuru akomeye cane adushikira ko hari abandi basirikare bari mu micungararo y'ibisagara vyompi mu gisagara ca Bujumbura eka no mu gisagara ca Gitega bamwe mu banyagihugu ari ku mugwa mukuru wa politiki mu gisagara ca Gitega yahejeje kuturungikira amakuru kwirya nino mu gisagara haboneka abasirikare batahasanzwe kuri ubu hakaba hari na bamwe mu mbonerakure zikomakomeye mwahora mwumva mu majambo ateye ubwoba eka zaja ziravuga n'ibigiye gukorwa mu butegetsi ngo zatanguye kuvuga ko akaneva kashobotse se koko General Major Everest Ndayishimiye yoba agiye gutembagazwa igisirikare kigafata ubutegetsi nk'uko vyagiye biraba mu bihugu bitandukanye canke se ni wa mugambi w'abadede wo kuraba abatavuga rumwe n'ubutegetsi kugira bagirirwamo abatandukanye abamenyesha amakuru bacu batanguye kugira amatohoza biza kugenda bidushikira turabibashitsa ko vyose ido nido bikabuko mu nyuma z'uko umutambukanyi wa Agathon ahejeje kurungikira ubutumwa bukomeye cyane umumenyesha amakuru wacu bikabuko kandi mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane adushikira yuko umuryango wa Agathon Rwasakuru umerewe nabi cyane umutambukanyi wiwe arahejeje kurungikira amakuru ateye ubwoba umumenyesha amakuru wacu amubwira yuko bagabwe kw'igitero n'akarwi k'abasirikare bambaye impuzu zisanzwe bafise inkoho kuri ubu ngubu ngo bakaba biyugaraniye mu nzu atawuri ko arasohoka eka ngo barashaka Agathon Rwasa ariko gushika ubu Agathon Rwasa umumenyesha amakuru wacu ntiyashoboye kuvugana na Agathon Rwasa na cane cane ko ngo yinyegeje adashaka ko ako karwi kamubona na cane cane ko Agathon Rwasa yari yasabwe gukura ikirego ciwe mu butungane aho yasaba gutunganirizwa ku bijanye n'umugambwe wiwe wahawe Nestor Girukishaka aho bamwe bamwe mu banywanyi b'umugambwe wa CNL bavuga ko ivyo vyose vyagizwe n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD nk'uko ari nawo wagiye uravyemeza umutambukanyi wa Agathon Rwasa ntiyavuganye vyinshi n'umumenyesha amakuru wacu na cane cane ko abo basirikare bakikuje inyubakwa yabo mwanya ku mwanya bashobora kwinjira Agathon Rwasa ngo aratabaza turiko turarondera ababanyi ba Agathon Rwasa ngo tubabaze uko vyifashe ku nyubakwa yiwe amakuru aza kudushikira turaca tuyabashitsa ko twabwiye kandi ko tuza kubashitsa ko amajwi akomeye cyane y'umutegetsi akomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ni igice ca kabiri c'irya sipesi yabaye ku munsi w'ejo itunganijwe na Willy Nyamitwe hari amajambo akomeye yavugiwemwo eka tukureke uyumvirize turaza kugaruka tubashitsa ko ayo n'ayandi avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi nimuyumvirize. Uru rubuga murabikurikirana cyane rugezweho ku isi abantu barashobora kurukurikirana aho bari hose bariko baragenda bariko barakora ibikorwa ni urubuga novuga ko rugezweho kandi ni urubuga novuga ko rutanga ubwigenge rutanga uburenganzira rutanga n'umwidegemvyo ko ariko ararukoresha ni urubuga kandi ugerageje kuraba rurira ko abantu b'ibihangange abantu bafise ubuhinga n'ubumenyi bitandukanye ni urubuga kandi ngize iminsi nkurikirana abanyepolitike benshi bakoresha kubera iki ngira ngo abenshi muranzi nararongoye umugambwe uri ku butegetsi mu gisagara ca Bujumbura murashobora kwibaza igituma ndabivuze nuko urubuga nk'uru rurorohera cyane abanyepolitike kuko rurazimbutse
n'ahantu umuntu ashobora gushikira abenegihugu atarushe. Urabona nk'umuntu afise abanywanyi, dufate turi nk'ahajya mu gisagara ca Bujumbura, afise abanywanyi nko mu Kirundo, aciye kuri runo rubuga arashobora kubashikira ata buryo bwinshi arize gukoresha. Ni ukuvuga rero ugiye kuraba ni urubuga abantu bashobora gukoresha, abari muri politike bashobora gukoresha mu kugwiza amajwi y'abanywanyi. Ivyo navyo kenshi ukunda gusanga bica mu kwidogera ubutegetsi buhari. Ni nka kurya kw'agapira, ngira murabizi, kenshi umugwi ushigikiye niwo kenshi usanga uraha amashi, udashigikiye naho umukinyi we ariko akina neza, akenshi rero usanga uriko uragerageza kwerekana yuko ivyo ariko arakora bitameze neza. No kuvuga rero ku mbuga nk'izi n'ahantu heza, novuga ko ari nk'akaryo keza ku Barundi, kubera yuko tuhuriraho n'abantu benshi bafise ivyumviro bitandukanye kandi bishobora kubaka igihugu. Ntiwacibaza rero uti mbega none abo mwamaze imisi mwumva ibyo batunganya, ibyo bavuga, mwebwe mubibona gute? Je nagira ndababwire yuko numva mfise akanyamuneza cane ngerageje gukurikirana ibivugwa ku ma space. Hariho intambwe idasanzwe. Uko imisi igenda itera imbere niko ubona ko no gutukana bimwe byo gutana kw'agashavu usanga bitera bigabanuka. Ngaca niyumvira yo nti iyo ni intambwe, n'ikintu cyo gushima, n'ikintu cyo gushima, kuko ngira ngo murabizi iyo abantu bariko baravugana batuka abo batavyumva kumwe, abo badasangiye umugambi, abo badasangiye ubwoko, hariho abandi bariko baratumviriza. Twebwe turiko turaririmba ka karirimbo tuba ngo twese turi bamwe, ngo turabarundi twese. Ubundi ari hajya hirya agaca yumva turiko turatabagurana kw'aya ma space, aravuga ati mwebwe muraswaganye. Ni ukuvuga rero ico jewe numvise no kivuga ku vyo mbona ku ma space akogwa, hariho intambwe iriko turiko turatera. Ariko ndahimba cyane n'ikibanza abavuga baha ururimi rwacu kavukire. Numvise kuva utanguye kuvuga n'abantu bake numvise bavuga bakoresheje ururimi rw'amahanga. Ubundi cyo turavugana gutya, turashobora kuvugana dutahurana mu rurimi mu rundi rurimi. Hama rero hariho ibyo numva bavuga mu ma space, ariko ngaca ndaba, kuko iyo tuvuze space, iyo tuvuze uru rubuga, murabona hariho ama group WhatsApp, hariho za Facebook, hariho n'ahandi umuntu ashobora kuronka amakuru. Turabona ibintu biriko birakogwa, biriko birakoreka mu gihugu cy'u Burundi, mugabo tutabona bigaragara kuri zino mbuga. Ubuherutse narumvirije uwitwa Blaise, c'est un petit frère que j'ai connu muri campus Kamenge je crois, mboneyo no kumuramutsa niba ariko aranyumviriza. Narumvise yatumiye umuntu ariko aravuga ivyo ugwaruka ruriko rurakora mu bijanye no kwiteza imbere. Ni ukuvuga ugerageje gutahura, urumva yuko ubuye ugwaruka ruri ku wundi murindi. Uza no kubibona ugiye kuraba muri group WhatsApp, hajya ahantu bahurira, ukabona yuko kumbure twari dukwiye no kwiyumvira mu ma space dukora, tugashiramwo novuga ingufu zo kwerekana ivyiza navyo biriko birakoreka mu gihugu, kugira ngo dutere intege ubwo rwaruka rwafashe umurindi
nk'uwo nyene icubahiro umukuru w'igihugu arushizeko bakavuga ati reka dukure amaboko mu mpuzu tukore natwe turabe ko twotera imbere. Ni ukuvuga rero numva mfise icizere cane yuko uko dutera duhanahana ivyiyumviro ku kwidoga bizotera bigabanuka, ugasanga twese turiko tuvuga rumwe, kuko burya ndazi neza yuko ihangiro twese dufise nuko tubona igihugu cacu giteye imbere. Ntihagire bibaza yuko hari umuntu adashaka ko igihugu cacu gitera imbere. Aba bose bariko barakora barita ku rutare, turiko turumviriza indongozi nkuru mu gihugu ziriko zirita ku rutare, ihangiro ni ugutera imbere. Nico gituma rero niyumvira yuko mu ma space yoza aratunganywa twoshimikira kw'iyo mbona kazoza y'igihugu, tukerekana ingufu turiko turakoresha umwe wese kugira ngo ico gihugu twifuza tugishikeko, tukavyerekana mu byo turiko turakora canke mu byo bagenzi bacu bariko barakora, kugira ngo twongere dutere intege abo bariko barita ku rutare kugira ngo igihugu gitere imbere. Nuko rero numva umenga sinoradira cane, numvise ko amazi yazindutse ageze kure. Nagira ngo nsubire ngushimire mugenzi ambasaderi w'Inyamitwe, shimira n'abandi bose bagize ico bavuga, mugabo tugume twibuka yuko igihugu cacu ari impezo. Uwutari mu gihugu uyu munsi kubera imvo zitandukanye, ejo canke hirya y'ejo ndiyo azoba ari, azogira akanyamuneza kubona icyo yatereye kugira ngo igihugu kigere aho kigeze. Bavuga yuko inzu ntishobora kuba nziza, ntushobora kuvuga ko ari nziza mu gihe atatafari uvuga yuko washizeko. Reka tubakengurukire inshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro vyacu vy'uyu munsi, tubakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone. Kuba atarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video muraba handitse ijambo sabone mu fyondeko, muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure. Ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.